Aha turi ni muri komine Ntahangwa aho imbonesha kure yanyu ya BTV yishikiye igasanga abagendesha amamoto, amabajaji ndetse amakinga bamwe bamwe bazindutse barenga ibibanza bahawe gukoreramo n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Abo batora ivyo vyuma barenza ayo mategeko bari bafise akanyamuneza yamara atategeko na rimwe ryabahaye uburenganzira nk'uko bivugwa n'abamotari twasanze kuri parking kujya mbere mu Kamenge. Cyo wabikuyeko ngiye kandi nk'umuntu yaje kubagumura ngaha kumbuga ati nibagene ngo mwikaburimbi atabantu yabahaye itegeko ati nibagene mwikaburimbi. Tuko turabona abamotari bamwe bariko bararengaho twahora tugarukira bamabajaje bagenda ntituzi ivyo ari vyo, ariko twe bamwe twatinye ntiturumva ku radio batubwira ati tugende, turumva ku makuru abamenyesha makuru batubwira ati ni mugende mwarikuriwe, umva bamwe ntituramenya na kimwe. Bakaba kandi bagize ico basaba abo bagenzi babo barenza amategeko hamwe na leta. Cyo bateye nk'akamuntu bagati ni matenyenye barindi ico ikiza kuvamo hama bumbe ati babareko bakagenda mu kaburimbi nta bindi. Kwama twobatera niko bobanza bakarindira tukumva n'imvano y'ivyo bintu hama tukumva ati nivyo mwarekuriwe canke mwarekuriwe. Ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi hamwe n'umutekano bakaba bamaze gushikiriza aho bahagaze babishikirije ku rubuga rwabo rwa Twitter, aho bavuze ko ingingo ibuza ivyo vyuma gushika mu bibanza bimwe nirahindurwa, ko abanyonga ivyo vyuma bari batumiwe n'abarongoye igisagara ca Bujumbura baca barikika mukiza mu kurenga ibibanza bahawe, bakaba bariko barafatwa n'abajejwe umutekano.